mbega yemwe murazi Uburundi cibare cacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose ingungamahagara wabubonye rimwe agenda tamacumu woba yaramwumvise umurundi ukuri eka n'uwamubonye yakimajije amaguru amutamarira ubutore bwiwe n'akaroruhore ubutwari bwiwe yamayivuna basi akamashimagizwa ubwenge bwiwe umutima wa Afrika wamata n'ubuki watanze akarorero. Igome murongozi wa Dicobu manje guhikaze iwanyu ni wacu murakoze. Hanyuma muje mu gikorwa gihambaye twumvise kitahoze kiba festival canke isabukuru dukunda Burundi. Mugabo igihe tukimenya ubwa mbere twabonye abagitegura harimo izina mwe mutariho irebe company yakitanije. Ejo bundi twagiye mu kindi gikorwa tugira bigezweho kumva Dicobu. Rega inkuru kuri ziko biravugwa yuko Dicobu baraguze irebe company cyo barico nimba atari cyo naho gukorana nabo niko bimeze nimba ari uko mwabashimye iki. Reka cyangwa ikibazo cyanyuma abandi bace babaza nimba mutunganije ino edition ya mbere muzobana mutunganya nizikurikira mwebwe nyene cyangwa hari gishasha kizokiboneka. Murakoze bwamene nabashimire ko mwaje kutwakira ashimire cyane cyane abo mu company rebe n'abandi dusanzwe dukorana cyane cyane RTNB ariko turafashanya muri bino bikorwa. Hanyuma Dicobu ntigura amashira hamwe cyangwa ibikorwa by'abantu. Dicobu irunganira irashigikira mu ijambo rimwe shatse kubwira yuko rero tutaguze rero twe ntitugura ibikorwa ahubwo turashigikira ikorwa kimeze neza tubona ko bishobora guteza imbere abarundi n'u Burundi. Rero igikorwa cyatunganijwe na irebe murabizi ko mwaka uheze Dicobu twakoze ibintu bigomba gusa n'ivyo. Uno mwaka rero twari mu nteguro hanyuma dusanga rero byo twari ko turategura twisunze ururirimbo dukunda Burundi sinzi ko mwese muruzi. Twavuga tuti tuzokwigisha abantu gukunda Burundi babikije mu mico n'akaranga kandi nk'uko ishiramwe ryacu rivuga ivy'iterambere hama ibikorwa no gufashanya. Twavuga rero yuko tuzobihagarara cyane kugira ngo tugire abarundi bose baba hanze n'abari mu Burundi gukunda igihugu cyo cyatwibarutse. Ubwo rimbo rero rwarashitse ku nyota turi mu nteguro dusanga irebe company ntariyo narinzi jeyo usanga bari muri iyo nteguro abiturutse kwitwa Auguste mwese muramuzi asanzwe ari umunywanyi wa Dicobu. Naho rero ururimbo aheruka gusohora mwarubonye mutima sinzi ko mubona agiye gusoma mutima sinzi ko mubona Dicobu turiko turamushigikira turyohewe tumwakira n'ijya nama twari mu kiriya gihe. Niho rero twamukunda cyane tubona ko hari umuririmbyi ariko arakora neza akwiye gushigikirwa. Niho twamusaba rero yuko tutogira ibiteramo bibiri ngaha tumusaba yuko twokorana nawe aradukundira avuga ati nari nkeneye abantu bashigikira kuko twagomba yuko mbere tuzobigaruka tumuha agashimwe tukamutera iteka kuri rimbo gwiza yakoze rurimo amajambo meza akebura abari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu. Muri rusangi kubijanye nuko twaguze irebe inyishu niyo ntitwaguze irebe twarashigikiye kandi zoguma dushigikira atari irebe gusa canke abarinde nka Auguste n'abandi bose bagomba gukora nkawe. Ikibazo kindi wabajije wavuze uti none muzoguma mutegura ibikorwa nk'ibi twarabitanguye tuzobibandanya na cyane cyane mu byo twita diaspora homecoming buri mwaka mu mwaka uheze twagize diaspora homecoming 2022 n'ubu rero turi mu rukurikirane rwa rundi nyene turi muri diaspora homecoming 2023 nico gituma tugira igiteramo nka kijya imbere yuko indwi hari abarundi baba mahanga itangura canke
tukabigira mu minsi ya nyuma iyo ndwi irangiye n'umwaka rero tubigize iminsi mike cyane kugira ngo indwi hari abantu b'amakungu itangure muri rusange n'ivyo cyo n'abanibagira bashobora kuza kumva igomera numve gusa yuko irebe muzoba mukorana canke of course yes tuzoguma dukorana harimo abo twakoranye mu mwaka uheze n'uko turiko turakorana umurundi wese akora neza akwiye impembo nayo muri Dicobu nuko tuguma tumwegereza tuguma dukorana tukamana hafi muri ivyo byose bituma yotera imbere akadutera iteka natwe tukamutera irindi ivyo nzoguma tubikora ariko wibuke yuko na RTM niho bavuze ati no RTM uzoguma mukorana of course na RTM tuzoguma dukorana abantu bose basa umutima wo guteza imbere Uburundi babicishije mu bikorwa mu mico n'akaranga turi kumwe nabo murakoze igom harakabije mwatuzaniye harabo mwavanye hari abatuzobona mu Giteramo of course muzobona abatari bake hari abaririmbyi batari bake n'abandi bikora neza dufite umugambi wo gushimira bamwe mu Barundi bariko barakora neza cyane bakoze neza mu myaka ibiri cyangwa umuheze mu nteguro tuzoguma tuzibandanya turi kumwe n'abo bariko baradufasha uko buca uko bwira uko muzoronka update mugabo nuko twifuza yuko iki giteramo kitohera tudashimiye batanu mu Barundi baba ngaha canke hanze y'igihugu bavyitwayemo neza mu kwerekana ko bashigikiye guteza imbere kino gihugu cacu mu kwerekana ko bashigikiye imico n'akaranga no gushigikira ico cyose canke ico cyose cyo tuma Burundi ronka iteka mu makungu no mu Burundi aha rero mwebwe mukazodufasha murazi Abarundi bakoze neza Abarundi bitwaye neza haba mu bikorwa by'iterambere haba mu nyifata ibereye byatumye Uburundi bugira ishusho nziza haba no mu gihugu canke hanze y'igihugu cacu twebwe rero Dicobu tuzobigarukako kugira ngo abantu natwe bashimire kuko ntiyo bashimirwa n'abanyamahanga natwe Abarundi kandi tubona ibikorwa bakora ifoko tubatera intege kugira ngo bavance Alexis Ingasingira nk'amabona system urakoze kandi heza gite abo muvuga ko muzoshimira banko barabaririmbiriza cyangwa n'ibintu bitandukanye bisanzwe yunganira cyangwa nivyo navuze ko integuro nyezina tuzoyibashikiriza vuba tugomba ko mwebwe abajournaliste n'abandi Barundi bose batubwira umwe atubwira ati uyu muntu arakwiye agashimwe ku gikorwa c'iteka kiniki yakoze hama twebwe nk'abarongozi ba Dicobu tuzosha twicara turabe ma message canke ama recommandation twaronse duheze tugire shwa dutoremwo batanu tuzogushimwe kuri uwo munsi kuko ico twemera nuko harimo abakora neza harimo abavyifashemo neza no bakiriko mugabo ni byiza ko tuza turatera intege abo bantu nivyo ibihugu by'amahanga biturusha iyo umuntu ateye imbere arapostinga akavuga ati naguze akamodoka gashasha ariko ngaho iwacu bigeze ushavuga ngo uri kurishima ngo ariyemera muga hari iwacu biratuma umuntu akora neza kurusha kubera ko uzabumva ama congratulation how can I get that no bikora gute nanje shike ngaho hantu bigatuma umuntu atera intambwe kandi akaronka amushigikira n'umuntu akamwigira ko akaja mu mahiganwa y'iterambere rero tuzobikora kugira ngo duteze imbere abana bari murakoze reka nongeye naguha ikaze hama nanje ikibazo ni gake nino saba ko dukunda Burundi ni edition ya mbere ni gake tubona ishira hamwe rivuga ati dushigikire igikorwa kanaka ari edition ya mbere batarabona impact cyagize mwebwe nivuga ko mwaci mwavuze ati reka tuje mu kibanza cyarebe kampani mbega nike gica kumwe mumaze kubona muri no festival dukunda Burundi harimo irebe ndetse na RTM ubwa mbere nuko tugaruka kuvye twakoze mu mwaka uheze tuguma tugira evaluation turaba aho tuvuye naho tugeze ivyo twakoze mu mwaka uheze mwarabonye ko twahuje abastar batavugana kiriya nubwo bamwe bafashe kundi ariko byarashitse ahantu bongera guhura kandi ubu turashima ko imigendana kuva kiregera komeje hama umuziki Burundi warasamiranye sinzi ko muzamurakurikirana hariho intambwe iri kiraba mu muziki Burundi nimba muzamurakurikirana cyane hanyuma twashimye gukorera mu by'imico n'akaranga kubera hari abantu bibagirana kandi ari bo mutima w'Uburundi ari bo mutima w'umuco kuko mwibuke yuko ubutaye akaranga abatayibanga nico gituma tugaruka kuri ico gikorwa kandi tugomba kubishigikira cyane kuko tubona neza yuko umuco muri Amerika uraca amafaranga iyo tugiye kuvuza ingoma ahantu intambo z'ikirundi amahera n'ibyo kandi abantu bakaryohera hamwe rero twokomeza uwo muco ngaha hama tukerekana yuko nabo bakora iz'indirimbo z'ikirundi imico indinde za kera ko nabo bashobora kubaho nico gituma nk'ubuye tugomba kumwese muzoza kubara mutanze amafaranga benshi barabanza kubara bakuru muzotanga amahera mubone yuko biryoshe kuri abo bantu kubateza imbere niyo ntambwe yo kubashigikira ntitugomba ko babikora ngo biherere ngaho tugomba ko tubatera intege kugira ngo nabo ibikorwa barimo bizamuke ndizigiye neza yuko umuco tuwushize imbere niwo mutima w'Uburundi
ni ibikorwa byose dukora niho bihagaze n'ivyo dukora muri Amerika tugaruka kuri uwo muco kugira ngo abana bacu bakure muri uwo muco ndundi tubaretse ngo bakure muri ya muco ntaco bovamwo usanga bose ari abarumwe tugomba rero ko bakura ari abantu bakura mu muco w'ikirundi kuko birafasha cyane mu ndero w'ikirundi haba hano canke hanze y'igihugu. On est ici au Burundi pour préparer et organiser un festival appelé Dicobu Uburundi, ce qui signifie Aimons le Burundi. Nous sommes ici en partenariat avec la RTNB, aussi avec IREBE. IREBE est l'une des organisations qui a commencé à organiser cet événement. Mais on a pu échanger et on s'est entendu que Dicobu va prendre en main cette activité, le festival Dicobu Burundi. C'est ça la mission principale. Mu kurangiza nk'usanzwe userukiye ishyirahamwe Dicobu ari nawe ari kurategura igikorwa isabukuru dukunda Burundi ari kumwe na RTNB n'akahe kajambo wobwira abarundi n'abanyamahanga biteguriye kino gikorwa cacu. Murakoze mbwira abanyamahanga abarundi bose ko boza muri evenement bwa mbere kuza ni ugushigikira no kwerekana ko ukunda umuco n'akaranga ushobora kuba utaryoherwa ushobora kudakunda ivyo bakora mugabo uje birerekana neza ko ushigikiye ibikorwa biriko birakoreka ico kintu ca mbere nabasavye mwese ko mwoza hanyuma ayo mahera muyatange si menshi kandi si make ariko arafise ico afasha muri uwo muziki muri kino gikorwa turiko turategura muri rusange ibindi vyose tuzovugana umunsi ku munsi mugume mwumviriza amaradiyo mugume mwumviriza ibinyamakuru bitandukanye tuzobaha update uko ukeko bwije. Oh, okay. Yes, Dicobu is here in Burundi to organize this event called Dicobu Burundi, and our mission is to make sure the culture of Burundi is maintained in Burundi and abroad. In one word, Dicobu is organizing this event to support the artists of Burundi to get together and promote the culture and make sure all Burundians they know and value the meaning of the culture of Burundi. And what is going to be your contribution to the country development? What do you say? What is going to be the contribution of the what is going to be your contribution regarding the country development? Dicobu has already been involved in the development of Burundi. We used to organize events even since last year. This is the second time organizing this kind of event. And we do believe that Dicobu has been there supporting the culture of Burundi, the music, artists, and in a different sector of the development of Burundi. So we believe for this event to Dicobu Burundi, everyone is going to gain by understanding the meaning of culture and also supporting the culture of Burundi. La valeur ajoutée est que la culture burundaise, c'est une chose à prendre au sérieux. C'est vrai, la génération d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce que signifie la culture. Et ils ne connaissent pas, ils ne savent pas la raison pour laquelle ils peuvent maintenir cette culture. Mais nous, en tant que membres de la diaspora, on a déjà vu qu'ailleurs, aux étrangers, les pays, certains pays d'Afrique sont développés et ont pu avoir le sport étranger parce qu'ils ont pu avoir maintenu leur culture. La valeur ajoutée pour cet événement organisé par Dicobu est qu'après cet événement, les Burundais vivant ici au Burundi et même ceux vivant à l'étranger, il faut comprendre que maintenir notre culture, c'est une chose très importante parce que la culture, si on perd de la culture, on perd de la valeur. Est-ce qu'il y aurait-il
of course, oui, il y aura des prix dédiés à ceux qui ont pu avoir maintenu la culture burundaise, mais non pas seulement la culture burundaise, mais aussi celles qui ont participé au développement du pays. Mwakoze cyane mwese mwaje. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Icyongereza cyara igifaransa cyarampiranye. Murakoze cyane. Merci beaucoup.